Mr. Pom. Yaga. Bameze Ya. Yo mana. Pom. Mwami wa pomporai. Yaga. Yeye amashavuga ko tukura po. Kanya badraye. Rega bipoteza. Bipoteza barajya. Bipoteza ko. Birajyanirana. Sabas no gufatikanije na Fanny kugira musho gusangira ndetse no kuryohe kunywa no gusangira ndetse n'ibindi byinshi mugiye kutwereka mu film gute wese mukorana na Fanny cyangwa musanzwe uri muri yashirahamwe gize. Okay, genda fise shirahamwe gitwa igicaniro c'impano akaba ari naco kiramutse gisohora ino filme yitwa ubuzima. Ino filme ubuzima harimo abakinyi benshi abantu basanzwe bazi bamenyereye harimo nk'iki cyamamare Fanny Lavine turi kumwe Mr. Pom ari hega Mr. Sammy turi kumwe na ba Enoke turi kumwe na ba Abel Nduwayo turi kumwe na Alvella Alvella turi kumwe n'abakomeye basanzwe bazi tugashika kuri ino tariki twari twiteze rero nyakubahwa mugira neza tushagaje hano hantu mwami Imana tuje papa mwiza ku gikorwa twateguye Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane amen ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu amen ndabaramukije ndabipfuriza n'amahoro y'Imana ndabipfuriza n'umuhingamo mwiza kuri uno munsi igenekerezo rya 2022 kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022 ino munezero n'iteka ntangere byo kubakira hano mu rugo kwa Sabas nkuru nziza. Nibaza yuko benshi bamaze kumenya igikorwa catuzanye hano, nibaza yuko umwanya wiyaguye tuza kugira ico tushikirije cyane ico tuvuze, ariko nagira ndabaha ikaze hano nongera ndabaha ikaze mu kuraba canke gushira ahabona canke kumurika canke usangira n'abakinyi bakinye muri filme y'ubuzima. Uno munsi twari twateguye umunsi novuga ngo mutoyi ariko nta munsi uba muto wo gusangira n'abakinyi twakinanye filme ubuzima twifurizanya umwaka. Nitwacerewe kuko turavyemerewe yuko ano mezi ngira ngo 3 ya mbere yose abantu bashobora kubandanya bifurizanya umwaka. Rero turiko twifurizanya umwaka n'abakinyi bakinye muri filme ubuzima, ariko kandi dufise n'umunezero ibyishimo ntangere aho igikorwa cacu canke igikorwa twaruhiye imyaka myinshi ya filme yitwa ubuzima twavuga ngo twaragisozereye canke twarakirangije canke kirafise aho kimaze kugera, kuko turiko turitegura yuko mu ndwiza umunsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 uku kwezi nyene kino gikorwa kizoja ku rubuga kugira ngo abantu bose bashobore kugikurikirana. Rero ryari ijambo ryo kubaha ikaze no kubamenyesha ibyo turimwo. Nibaza yuko tuza kubandanya turonka akanya ko kuganira, ariko ni mwiyumve yuko umwe wese ari mu kibanza kimukwiriye. Nuwo bayumva umengo ari mu kibanza kitamukwiriye, murazi yuko ibintu mwene ibi ntigera habura agasembwa, muze kutwihanganira. Bavuga ngo nta nyambo ibura agahonze. Rero mutwihanganire, ariko ibyo byicaro turabinginze kugira ngo mubishime. Hanyuma nibaza yuko mu kanya gakurikira turaza kubandanya tubona ibiza gukurikira, kuko kino gikorwa ntitwaciteguriye cyane gose, ariko turashima Imana twariteguye aho tugeze. Rero Imana ibahezagire, kaze gusangira natwe umunezero, na cyane cyane aho dusanzwe turiko turigina igikorwa cacu ca filme yitwa ubuzima. Parti ya mbere izoja kuri YouTube itariki 26 nko twababwiye, ariko si parti imwe, ni bice byinshi bizogenda bikurikira. Ariko umunezero wacu nuko kino gikorwa twaruhiye ubu kisa n'icageze ku musozo. Imana ibahezagire, mwakoze cyane.
kipenzi. Ifoto bazoyimba. ntore urekamero hagetora umuntu utorera ubundi rero torera umwana ndi mwanje turatwana Sabasi. baza bareke nyama kandi cyo kureka amana yiwe kameme Kamera iko wapi? Yo, ibali. Bali general rap byose. Yes sir, nitwigera tunaniga. Umwanya wo kudama, turajya ndi bazabona yuko Zio kuri mu bantu babezwa cyane. Arenze. Aha twese niwe yatwambeza. Arambaza, ibintu bikorwa byiyo. Murami arambaza ati baratsaba sizijya kota zikora. Taxi. Hanyuma ariho company ikora amakoti wambara cyane. Dufite company twa Saba Style. Saba Style. Ushaka impuzu ziri traditionnel, ushaka moderne byose uraronka. Saba si umenyerewe muri byinshi, umenyerewe mu ma TikTok. Ndazi neza ko umuntu aboneka cyane ku tu video, uzobona gushira ku mastati. Ndazi neza ko usanzwe ukora n'ibindi byinshi kuririmba, twarakuwonje. Tangazo la mbingu. Tangazo la mbingu. Iyo ndirimbo ndayibuka cyane kandi indirimbo yamezagiye cyane rwose. Niba na Sabasi cyebyo soma ndabizi. Sabasi no gufatikanije na Fanny kugira mushe gusangira ndetse no kuryohe kunywa no gusangira ndetse n'ibindi byinshi mugiye kutwereka mu mafilm. Kuri twese mukorana na Fanny cyangwa musanzwe uri muri yashirahamwe gize. Okay. Genda fise shirahamwe gitwa igicaniro cy'impano. Akaba ari naco kiramutse gisohora ino filme yitwa ubuzima. Ino filme ubuzima harimo abakinyi benshi abantu basanzwe bazi bamenyereye harimo nk'iki cyamamare Fanny Lavine turi kumwe Mr Pompom ari hega Mr Sammy turi kumwe na ba Enoke turi kumwe na ba Abel Nduwayo turi kumwe na Alvella turi kumwe n'abakombe muri basanzwe bazi n'abandi benshi bafite impano zidasanzwe abantu batari kamenya rero uno munsi igituma turi kumwe na Fanny nuko asanzwe ari mu bashigikiye muri iyo filme y'ubuzima nawe nerakinye muri filme y'ubuzima kandi nawe nuko asanzwe babizi turashigikirana dufite imigenderanire myiza igicaniro cy'impano na Twafa Twafa iramaze gutera intambwe mu kumenyekana mu mafilme menshi atandukanye ariko icatumye mwumva ko mufatikanya ino filme cyo ari imvonya mukuru. Okay, icambe na mbere murabizi yuko ubugirigiri bugira babiri kandi igihe cyose umuntu ashatse gutera imbere kugira ngo ashike kure ni byiza ko ajana n'abandi rero gukorana na Twafa n'umugisha nkuko nsanzwe najewe nkina mu benshi bariko barabona iyo série yitwa Mufakazi sanzwe turiko turashigikirana rero ni nawe gushigikira ino yitwa ubuzima urumva ko ari ibintu byiza gukorana gushigikirana kugira ngo tugeze kure ireresi muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse amareresi y'abarundi ashobora no kuja bukarenge imipaka ashike kure rero niyo mpamvu turiko turashigikirana na Twafa turiko turashigikirana na Fanny Lavine turiko turashigikirana n'abandi bakinyi hamwe n'abandi baririmbi ego Fanny Lavine inyuma y'imistari mike bavuga yuko bafitanye ikibazo na Abel nako
batubwira ko ukorana na mbega nta mbabe vyigize bikuzanira canke byo gutera kuvuga ati banaba kubera hari ibi nibi ati reka ndeke gukorana na Fanny canke iwe ntaco bigutwara. Je nibaza yuko umuntu wese afise ubuzima bwiwe kandi atawundi muntu yomwinjiriramo. Ico kibazo je ubwa mbere na mbere ntaco namenye kuko yaba Fanny Lavine ntaco yigeze aza kumbwira canke yaba nabe ntaco yigeze aza kumbwira. No kuvuga ngo nogira nico ndabivuze ko no bamvuze urusaku kuko Fanny Lavine turi kumwe aravyishurira ari hano yo ico kibazo yo cishurira. Ariko kandi naho bogiranira ikibazo hari ibintu abantu basanzwe bamenyereye, hariho gutandukana, gukora abantu barakorana bagatandukana kuko na Aburahamu yaratandukanye na Loti kandi ntaco byabiciye, umwe yagumya akunda uwundi kandi yagumya amushigikira. Rero Fanny Lavine bariko barakorana na Abel biba ari byiza cyane kuko ni kwa gushigikirana, ariko kandi batariko barakorana ku mpamvu zabo jewe sinovyinjiramwo ico kibazo kandi sinoshobora kucishura. Ndumva ibintu bitanga kuryo inyama zaheze batwongera inyama leta nyama Modu inyama Fanny Lavine warasotse igihugu cyane ni mu minsi yezuru bagusohoka igihugu ugiye kwerekana ibendera ry'igihugu cy'u Burundi mu mahanga kubera ko ukinanye n'abanyarwanda gukina n'abatanzania nta kindi kintu babona atari flag y'u Burundi. Ugeregeje kuraba Sabas wagiye kugufasha muri career yawe. Sabas agiye kumfasha ibintu byinshi cyane kuko Sabas bwa mbere n'umuntu nubaha, ndakunda cyane impanuro ziwe, ndakunda impano ziwe, n'umuntu w'umushinga ntayiga ndi umwete cyane rero gukorana nawe nakunguko karenze ku kandi yego kuko je kuva nakaya ntaratangura ibi bintu bya ibindimwo babyita entertainment nari umufana wiwe Sabas kuva kera rero gukorana nawe numugisha kandi niteka yego kabisa. Hari ikintu nibuse ubu nyene, hari ikintu nibuse rero ndakwereka, hari ikintu nibuse kera ige ndirimbo araka dance makubita tangazo Yesu mwambie iyo ndimo ndayibuka cyane. Tugira nyene Sabas wabonetse muri byinshi ariko kandi na Fanny kandi yabonetse muri byinshi kandi Fanny ubu no mwanya igituma ndamacho kibazo ashobora kuca avuga ati narasose igihugu nakoranye n'abastari bakomeye mu by'amareresi turafise bantuze hari abasiya bandi nabandi akavuga ati bana je nta challenge cyangwa nta collab nkeneye y'umurundi ubu nkeneye kubanda yantera imbere nkuko muri we ndazi neza kiyo ndota ifise kuna reme yuko umufashanya we byagoye yeshushu. Icambe na mbere mu gihe yovuga ngo nta collab nkeneye yo bari intango y'umurundi mu gihe yovuga ngo nta collab nkeneye y'umurundi yo bari intango yiwe kunanirwa kuko kino gihugu cy'u Burundi nico camwibarutse, abarundi nibo bamushigikiye, naho uno musi yo bari karahura n'abakinyi bahandi ategerezwa kumenya yuko hano ari wabo, ahubwo iciza nuko yomenya yuko intambwe yogera ko iyo ariyo yose yumva yuko yofata ukuboko uwundi murundi akavuga ngo tudugane kuko turiho ariko ntituzokwamaho. Jewe nkora ino societe y'igicano c'impano cyane narimvye ndavuga ati Sabas ariho ariko Sabas ntazokwamaho, Sabas ntazokwama mu Burundi kubera ikintu tegura une nouvelle génération ku buryo Sabas gihe atazoba kihari atazoba aririmba hariho abasabas benshi bazoba bahari. Rero Fanny Lavine mu gihe cyose yotera imbere akagera ku ntambwe ishimishije canke ikomeye cyane ndiko ndaguhanura ndabivuga wowe uze bibagire igihugu cyakwibarutse canke ngo usuzugure umurundi. Yes uvuge ngo no muntu ngo ni mutoyi ngo ni yagitangura oyaye, ahubwo haje Imana gushikanya ishaka yuko na ufata uko uwundi muntu kuko uwundi munsi hari igihe wozobona Imana ikoze ibindi bintu ukazobona Fanny Lavine ntakiba mu Burundi canke Fanny Lavine akagira andi mabanga ugasanga bino bikogwa ntakibikora cyane, ariko ni vyiza yuko ireresi canke kujya bavuze flag y'u Burundi yamibonekana biciye muri ya mareresi. Rero ntashobora kwishora wenyene nuko ahubwo afata ukuboko abandi bantu kugira ngo bikunde yuko
yuko twese dushirana hejuru tukashika kure. Urakoze cyane turacabana yatugihuba ndayibuse neza yuko batwakiriye neza inyama uburobe tubana yatwihereza ariko kandi twihereza tunayaga. Hari benshi baje kubashigikira kandi hari ama companies menshi asanzwe akora ibijanye n'amareresi nga mu Burundi ariko mwe muri mu bantu basohotse cyane kuruta abandi muri ko muraboneka cyane kandi muzwi n'abantu mvuze ko muri abastare muri mu kazi musanzwe mukora nta wo bideha cyangwa biharire kora ko murazo ariko ugejeje kuraba Uburundi buracakeneye kubafata mu mugongo leta y'u Burundi iracakeneye kubafasha kugira karere yanyu ibandanye yagativon ishigikirwa cyane n'igihugu kubera ko umugiye hanze wumgiye gupresenta igihugu cyacu ariko ndashaka kumenya ngahi wacu nabako badukurikirana bari mu mahanga bari he hose bumvereze yuko ireresi uno mwanya mu gice cy'u Burundi zifashe gute Sabas canke Fanny uwonyishura muri mwebwe bumve ngene mwebwe namwe mwipanze abanyamahanga ko babona mwingena kuba amakolabo canke bakaza bakaba amakolabo ariko babarakeneye kumenya kwingere begeje n'amaresi ngango wacu Burundi bimeze gute mu gihe hari abantu bidoga yuko mudashigikira bagana ko nitwa kwishura tugenda hariya nta kibazo kugira ngo babone no bw'ibintu bya Sabas kuna yagize ariko mukanyishura novuga yuko uwo mwanya ibijeye n'amareresi mu Burundi aho bigeze turashima kuko udashimye bike na byinshi ntashobora gushima turashima kubona Landry aza mu bintu byacu turashima kubona n'abandi badushigikira kuko nyumvaga ko mu minsi yahera yuko abajournaliste ibya filime batabyerekwa ariko ubu ukaba ubona ko mudushira imbere mudushigikiye ibyo genda bishima ariko kandi turasaba na leta n'amakampani yuko nayo yotumenya akadushigikira ko hari byinshi dukeneye hari byinshi tubuze kugira ngo dushobore kugera ku ndoto zacu kandi dushobora kutugera ko nabo batadushyigikiye nabo ababyeyi bacu nibo batwibarutse bategerezwa kutumenya bakadushyigikira kabisa Sabas style yawe irarenze naho twicaye hasa neza ariko ndashaka kumenya mbega bihuriye he n'amareresi usanzwe ukina cyangwa n'indirimbo usanzwe uririmba okay ino reresi yitwa ubuzima kandi kwambara canke kuberwa navyo n'ubuzima uno munsi twambaye Sabas style cyane cyane baze twayigize tradition africaine kuko dusanzwe turi abanyafrika ni byiza yuko abantu bose bamenya yuko kubaka igihugu canke kubaka Afrika yacu bitazova ku bandi bantu ubwo bizova kuri twebwe nyene mbega ni ryari umuntu ashobora kubaka igihugu ciwe canke kubaka ahantu aba niyo hakunda mu kuhakunda naho abishobora kuvyerekana biciye mu mvugo canke biciye mu bikorwa iki ni kimwe mu biko birerekana yuko turi abanyafrika bikunda biyemera banezere no kuba abanyafrika yuko turi abarundi banezere kwitwa abarundi rero niyo mpamvu ubona uno munsi twagerageje kwambara inyambaro ibiziri traditionnel canke izumuco biratandukanye novuga ngo biri mixed canke harimo n'iby'abarundi mwagiye mubona bamwe bambaye terigiti ariko batayambaye kwa kundi kera bahora bayambara ariko bayambaye umengo ni moderne ukuntu rero ibi ni identite yacu ino identite rero ni itwerekana abo turibo kuko wari wo wese naho yo gerageza kulokaliza akavuga ngo bano bantu n'abantu bo muri East Africa rero niyo mpamvu twashimye kwerekana kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora tunabamenyesha ko Sabas Style Company isanzwe ikora ibikorwa bitandukanye na cyane cyane byo kwambika abantu haba ari abakora indirimbo haba ari abafise amamanza tugakora n'amadekor murabibona kano kadekor nubwo twagize akantu kari simple ni twebwe nyene twakikoreye rero tubaha ikaze n'abandi bantu twashatse kubwira n'abandi bantu baba baririmbyi canke abarundi baba bari mu gihugu canke abari mu mahanga ko n'impuzu dora tuzirungika mu mahanga igihe cyose mwokenera impuzu zerekana abo muri canke zerekana identite yico muri canke aho muva Sabas Style turashobora kubibafashamo ni mwiyo ntumbero murakoze yego murakoze muri kino kibanza twabonye abastare benshi mujanye n'amareresi twabonye ba Mede turabona ba Muhizi tuzo bafite ama sound ateye ubwoba turabonye ba Fanny n'abandi Sammy n'abandi benshi tumenyereye mujanye n'amareresi abo twabonye bambaye zino nyambaro bazaba bari muri iyo film yanyu shasha canke baje kubashigikira hano ba Enoch hano ba Muhizi ba Vianney n'abandi benshi musanzwe mubona uno mama wacu mama mwiza cyane umukinyi mwiza nibaza ko araza kuronka kanya ko kwivuga n'aba bandi bose musanzwe mubona ngaha n'abantu twafatikanije canke
bakinye w'inoreresi yitwa ubuzima. Sabasi tubabaze gato turiko turaraba filme mu bindi bihugu bashaka gukora filme bashaka kuri YouTube mu mezi 5 ugasanga irafise nka 100,000 views ariko mu Burundi biragoye kuba mu mezi 5 kwiza 100,000 views bibaza kagahaze kari he? Okay, icambe na mbere umwana iyavutse arakura muri uko gukura kwiwe hariho ama etape agenda aracako. Rero kenshi na kenshi hari gihe turaba akarorero ku bandi bantu ariko nitwibuke yuko aho baba bageze nabo ni baba baciye hano nyene. Birashoboka abo bantu turiko turabona yuko uwo munsi bashobora gukora bakaronka 100,000 views mu ntuze mu kwezi canke mu ndwi canke mu misi 3. Ino ntambwe twe turiko nabone barayiciyeko. Rero icambere na mbere gikenewe kugira ngo natwe dushobore gushika kwiyo ntambwe abandi bariko nuko tubanza tugakunda ivyacu tugashigikira abacu. Turiko turabona yuko intambwe abantu bariko ratera intambwe mu byo kuraba canke mu byo gukurikirana vy'amafilm. Par exemple Morandaba nk'umupfakazi hari gihe mu masaha nka 15 17 usanga yamaze gukwiza 10,000 view. Urumva si ikintu coroshe kandi ubwa mbere siko vyari biri ariko urumva yuko hariho intambwe abantu bariko baratera. Rero cyo dusaba abantu bariko baratwumviriza abantu bariko baradukurikirana kugira ngo dushike aho abandi bantu bageze no kugira ngo dukore ibikorwa byiza nk'ibyo muri ko murabona ku bandi bantu. Mutegerezwa kumenya yuko dukeneye abantu badufata amaboko badushigikira badufata mu mugongo kugira ngo dushike kwiyo ntambwe. Nuko umurundi uwari we wese cyangwa umuntu asanzwe akunda iterambere ry'umurundi iterambere ry'uburundi nuko yumva yuko nawe agomba kwishira mu ruhare. Yego Fanny turiko turaraba umupfakazi series ni series yashoboye kumenyekana cyane kuba uyu munsi ushobora kuronka 10,000 views ku munsi ho bari muko washoboye kuja mu Rwanda cyane. Jen nibaze uko kirimo kuko igihe mva mu Rwanda benshi hariho n'abarundi benshi bambwiye ngo niho tukimenye ngo nitwe tuzi uko kina filme kandi ibyo ntibirababaje umuntu ariko arankurikirana azi uko yamenye ko ngiye mu Rwanda nuko ije byarambabaje ukuma umuntu mu gihugu kimwe muga yakubonye aruko akumvise uri mu Rwanda birababaje eko banafashe ruri ya rugendo nibaze ko kirimwe mu bintu byatumye amaviews aduka kuko byatumye menyekana gusumba uko byari biri. Ino filme sinari kubishobora ndumwe ariko inguvu mwanteye intege mwanteye zanshoboje canke zadushoboje gukora kino gikorwa uno munsi kikaba kiteze aho natwebwe dushobora kukiraba kikatunezera tukavyishimira. Rero ndashimiye umuntu wese yitanze muri no filme ubuzima. Ndashimiye abantu bagi badushigikira abagi baduterera ivyiyumviro. Ndashimiye abantu bose by'umwihariko baje kuri uno munsi. Harabanditsi harabamenyesha makuru baje kudushigikira. Uru n'urukundo n'ubumwe kandi ivyo navyo turabashimiye ko cyane. Hanyuma turashimiye abitanze abari mu gikoni badushoboje kugira ngo tushobore kuronka kajya kanyama. Imana ibahezagire cyane nabo. Amede yaravuze ko twaca dusenga jewe nagira ndamusabe acareka turafise umumama pasteur hano aze kuca ashima Imana ku bwino film ashima Imana ku bw'uno munsi ashima Imana ko ibikorwa byose byakoretse uno munsi. Nukuri Imana yatugire neza yaduhaye umuco mwiza nta mvura yaguye nukuri Imana yakoze. Rero turashima Imana ingene abanye natwe ingene yatugire neza. Turashimiye n'umuntu wari wese yitanze ariko kandi mu kurangiza ngire ko nsaba imbabazi. Burya iyo bavuga ngo nta rubanza ruba ruto hari gihe rero ushobora kugerageza ariko ugasanga hari utuntu tutagenze neza. Rero kuri utwo tutagenze neza umuntu wese ngiye ndamusavye imbabazi anyihanganire anatubabarire. Hama Imana ibahezagire murakoze. Nazarete turaguhaye icubahiro mwami
mwami Yesu Kristo turi imbere yawe mwami tuvuga imirimo n'ibikorwa mwami Yesu ugenda urakora uko bukeye ko bwije mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete turavuze ko wakoze mwami kuko wabanye nacu kuva dutangura none mwami Yesu Kristo umunyanazarete nanone uracari kumwe nacu turagushimiye kubirenge kizima ingene wabanye n'uno muryango mwami Yesu Kristo umunyanazarete ndabasabiye umugisha udasanzwe umugisha uvuye iwawe mwami